Wewe ni Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu utupendaye, tunalisifu jina lako Baba. Matendo yako Baba yanashangaza, hatuna lingine jina lenye mamlaka. Wewe unatupenda, unatujali. Bonjour cyangwa bon après-midi bivanye naho uherereye, ndiza kumeze neza cyane naje uko muyibona ndameze neza ndashima Imana. Ni Keza Fleur ya Audrey nonge kandi kubaha ikaze kandi mu kiganiro Burundi Gospel Star Search, aho turi kumwe n'abaririmbyi beza cyane bariko baririmba indirimbo mpimbaza kandi bariko barakora neza ku murindi mwiza cyane. Ndibaza muri ko munababona yuko no ku maso bibasa, ati uryoshe uburyoshe ubishe ubunabishe no mu ntambuko biraboneka. Guys, turi kumwe n'abantu beza cyane, reka bwa mbere na mbere ndabakire kuri Akejo Media. Kaze Murakoze cyane. Mumeze neza none? Turashima cyane. Aho ni sawa cyane. Imbere yuko ndababaza mwidondore mugiriki, premièrement ndahera kuri uyu hamasubire kuri yakurikira, ndashaka mutubwire mwumva gute kuba muri kuri Akejo Media? Mu bisanzwe tumva neza cyane kuko ni bwa mbere kwanza tuhashyize mu bwami bwanyu. Ego turumva munezero udasanzwe kabisa. Ego natwe turaryohewe cyane kuba tugeze muri buno bwami bwanyu, turishimye cyane kuba turi hano mwatwakiriye. Murakoze cyane. Iyo ndagomba ndabasabe muramutse mwongere mwidondore abakunzi ba Akejo Media. Kazi turabaramukije abakunzi ba Akejo, twishimye kubagendera, twishimye kubasanga. Turabakunda cyane kandi namwe turizera ko mudukunda cyane. Ego tabarovinga abakunzi ba Akejo Media ndabaramukije, abari hano mu Burundi n'abadiaspora bari hanze y'igihugu. High five abakizwa, Yesu ashimwe. Kubatarakizwa nabo nyene amani ya Mungu, ama peace and love. Hama ku mazina yanyu babita gute? Ndio mazina bamenyereye ni Dani Worship. Dani Worship. Nanje ku mazina yanje banyitwa Aime, ndi umuririmbyi. Murakoze cyane. Murumva yuko turi kumwe na Dani Worship hamwe na Aime. Kusanya tubwira irindi. Ndi Aime itanga umugisha. Aime itanga umugisha. Mbega Aime itanga umugisha ninde, arubatse, akora iki, byifashe gute? Hama Aime muriko murumva hano, muriko murabona hano ntabwo yubatse. Hama ibyo nkora ndi umuririmbyi nyene, niko kazi kanje, niko kazi kambeshejeho cyane. Ego. Okay, urakoze cyane. Uvuze yuko kuririmba rero kazi kakubeshejeho. Mu buhe buryo nitubitahura neza? Ngene akazi k'uburirimbyi kambeshejeho, iyo umuntu ariko arakora igikorwa ciwe cyangwa umuhamagaro wiwe urashobora kumutunga, kuko hari igihe ushobora gukora indirimbo ukumva nk'umuntu yamufashije agahita guhamagara akarira akamubwira ati Aime nagukunze, nakunze indirimbo yawe, ndashaka kugurira ifana. Wow. Yahita kugurira ifana ugasanga ubuzima burabandanitse. So kuvuga yuko atakindi kintu ufise ukora apart yuko uri umuririmbyi? Ni kuvuga ngo mpamvu nasize kariko kazi gakuru, niko kazi gakuru kuri jewe. Ariko ari ibindi pembeni umuntu abasanzwe akora. Akoze cyane. Reka twibarize Dani nawe. Dani watubwiye ati witwa Dani Worship. Dani Worship. Ariko ndabona uri umusore abushitse. Ego. None biri gute? Urubatse mukora duki mu bundi buzima busanzwe byifashe gute? Okay, murakoze kumva icyo kibazo. Ngiye sindubaka ndacyari umujene. Ego. Amabyo nkora ndakora akazi k'amaboko nkuko Bibiri ivuga neza ngo Imana izohezagira akazi k'amaboko yacu. Ego. Gusa Dani ko wizanzamo. Ndiko
ndakora akazi k'amaboko kuko Imana yaravuze neza yuko ngo izohezagira akazi k'amaboko yacu. Rero akazi ndagafise, ndashima Kristo ko bimeze kose. Wow, urakoze cyane. Turi kumwe na Aime hamwe na Dani Worshiper. Nk'abantu bakora hamwe, eske ntituzi ko ari band, ntituzi ko buri umwe wese agikora ku giti ciwe. Mbega mwoshaka kuduha umuco ku kintu kiri hagati yanyu, kuko hari n'abandi badatahura nzashaka kwiyumva ni gute umuhungu n'umukobwa bashaka gukorera hamwe, ho hari ubuhe bucuti cyangwa byifashe gute? Ubucuti buhari nuko turirimbana, nta kindi kintu kiri hagati yacu atari kuririmbana gusa. Ego ni kuvuga benshi bamenyereye yuko amakouple aririmba hamwe, nk'akarorero Daniela na James, n'abandi tuzi baririmbana hamwe, ariko twebwe si couple, ariko ni ibintu nyene byaduhugije nyene mu byo kuririmba nyene, umuhamagaro. Twahugije n'umuhamagaro. Mugabo couple, uvuze couple nibi n'abantu babiri bahuye. None n'ubwega n'ubundi muri couple. Turi couple mu byo kuririmba. Okay, muraririmbana. Turaririmbana voilà. Ego niko bimeze. Eme nayo ushaka kuduha umuco ko biri ko Dani sindamwizeye neza. Uko turirimbana turi babiri, ntabwo turi couple nk'izo abandi bamenyereye. Urabizi abantu basanga bamenya ati naka ko Eme ari kumwe na Dani barakundanye. Oya, ahubwo uburyo turaririmbana nyene nk'abantu batoranijwe n'amaraso ya Kristo. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo amaraso ya Yesu niyo yatugize umwe. Iyo hataba Kristo ntitwari kumenyana. Rero twahujwe n'ayo maraso ya Yesu, bituma umuhamagaro yacu kirafatana. Sanga Dani n'umuririmbyi abyiyumvamwo, sanga nanje ndumuririmbyi ndabyiyumvamwo. Cyo bidutera rero gukoresha iyo ngabire tuyishira hamwe hama tuzamura icyubahiro cy'Imana. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Tumva amaraso ya Kristo yarakoze kwa kidasanzwe kuba yarabahuje, igahuza Dani Worshiper, igahuza na Aime, kandi abantu beza basa neza. Mwoshobora kutubwira mwatangiye gukorana ryari canke cyagenze kutubwira mukorane? Twatangiye gukorana haheze nk'amezi arenga. Niyo twatangiye gukorana, hama twahugije nyene n'ingabire ziwacu nyene, icyo cyatumye duhura. Haheze amezi? Amezi, kuko muri ayo mezi nyene twahuriye mu byo kuririmba, niyo twatwe dukorana niyo ndirimbo. Rero cyarambwira ati jefise umuhamagaro uri muri jewe wo kuririmba, ariko ndabura aho ntobihera, kuko yarasanzwe aririmba muri eglise. Ariko rero kuririmba muri carrière yiwe yarabonye yuko nta muntu ashika kure atageze umuntu amufashije. Okay. Bisigura ko ari Aime yazanye icyumviro. Voilà. Nawe uca uramufasha. Kuko ega ujya abantu benshi baribesha. Igihambaye hano kwisi ntabwo ari amazina cyangwa icyo turi, ariko igihambaye nicyo tumariye abandi. Wewe igihambaye wewe ni ko ikintu kumarira abandi mu bwami bwo hano mwisi. Ego. Cyangwa mu bwami bwa Akejo Media. Arakoze cyane. Reka nibarize Aime nawe. Aime, watubwiye ko amaraso ya Kristo ariyo yabahuje, kugira ngo muyikorere, donc muyitazire, muyishime, kandi n'indirimbo mwakoze yitwa utukufu, donc muriko muravuga ubwiza bw'Imana. Okay? Hari abaririmbyi benshi mu Kinama, mu Kamenge, mu Kinindo, mu Kigobe, hehe mu yandi makartier menshi. Mugabo urumva yuko wokwifuje yuko mukorana na Dani Worshiper, kubera iki byagenze gute? Jewe kugira ngo ndamwiyumvireho Dani, yarasanzwe nyene ari umugenzi, nkaba nkorera muri eglise. Urabizi umuhamagaro y'abaririmbyi, hajyo uburi kumwe n'abantu musengana muri eglise, mukaririmbana hagati mu ishengero, ariko ugasanga ari ryahedekwa ryo kugira ngo bagere kure atajyo bafise. Bice bintera rero ko narondera Dani kugira ngo dufashanye, azamure ryaherekwa ryanje ngize, kuko hariho benshi mba narashikiriye nkabereka iherekwa mfise, ariko bikanka ko banzamura. Byanteye rero kumva ko narondera Dani kugira ngo ansupportinge mu ciyumviro nari mfise cyo kugira ngo nzamure igikorwa cy'uburirimbyi. Niyo mpamvu namurondeye, turakorana igikorwa cy'Imana. Ubu rero biriko bigenda neza cyane. Bisigura ko ariho Kristo yakurongoreye.
ego Okay. None Aime ko ari wa Kristo yakurongoreye, okay? Kugira ngo mukorane ego kandi ukifuza yuko muzokoma mukorana. Kuko iyo utanguye bisigura ko uba ufise irindi yerekwa rere rifise iyo rigana. Watubwiye ko tubatse. Hirya yejo canke hirya yejo ushobora kuronka fiancé. Akashana avuga ati jewe Aime ngomba kugushira mu tubane. ego Mbega muzoguma mukorana na Dani cyangwa bizogenda gute? ego murakoze cyane hama igihe Imana izontera iryo teka kagera kondo nka fiancé tukubaka urugo tuzaguma dukorana na Dani. Nzobisengera ndabisengere mbwira Imana ati Imana ibu mugabo ashigikire yerekwa ryanje ansupportinga muri kijya gikorwa mfite muri rijya yerekwa mfise ntazoba wo kungwanya ahubwo azoba wo kunshigikira amfata ukuboka nzamure mu gihe mba nasengeye ibyo Imana irumva amasengesho yanje Okay. kandi kanshigikira nkabuzombana yankorana na Dani. Murakoze cyane. Okay, urakoze cyane. Ego arashobora gusapotinga, arashobora kuba atahura ivyo urimwo. Mugabo ntagume yakira ukuntu ukorana na Dani kuko urazi yuko iyo abantu bakorana premier mabaramana. Mama muri serekore. Mama repetition dahera. Mango muriko murandika indirimbo. Nibyashika umugabo ntavyakire neza. Canke ntabibone neza. Nihe nyishu uzotorera ico kibazo? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo ciza. Hama je kubwanje mu gihe umugabo atavyakiriye neza. Buriya abadame canke abakobwa tugira ubwenge bwishi bwo kubembereza abagabo bacu, abasheri bacu, kamubwira ati sheri ibi uku ukanyimenya nyene bikora kugira ngo atakubera inzitizi muri kijya gikorwa cy'Imana. Kandi ikiruta byose ukamusengera ukabwira Imana ati Imana rabi gikorwa ndimwo ndagomba umuhe kuvyumva umugabo wanje abikunde ashigikire. Mu gihe uba wamenye ingene ushobora gutwara umugabo wawe no kubisengera aravyemera usanga yavyemeye. Dani bivuze kwiki? Ego murakoze. Ega burya babagira ikibazo Emerine yakishyuye ariko burya umuntu burya nasanze umuntu yike ku muntu ku kintu aba nawe akora. Uracyumva icyo kintu? Iyo uri umuntu wahaye umuntu nk'akarorero watumye umuntu ikintu ukamutuma umuntu ikintu mu gihe wowe uzi ko utiba ntushobora kwikeka ko yakwibye, ariko umuntu yike ku wundi kuko azi ko nawe akora ibyo bintu. Yewe sinibaza yuko umugabo we byo mutera amakenga mu gihe nawe azi yuko amwizera cyangwa mu gihe azi yuko yongeso nawe nyine atayafise. Ego. Okay, reka tubihindukize. Nkubu bibaye kuri wewe. Uronse umufiance. Ego. Ako uri umusore wumutse. Ego. Sivyo? Uronse umufiance. Ati jewe rero sheri, je ibintu byo kwamana na Aime. Yo navyo nshaka. Je ibyo ko bamuko ngo ma repetition, munemo biki bihagarara, je navyo nshaka. Cyangwa boke basi n'umugore wawe yamaze kuba umugore wawe akubwiye yuko wokora iki? Nijya mbona kubwiye rero, nijya mbona kubwiye yuko nimba nawe urabikora ni ngombwa nyike. Oya, si kuvuga ngo arabikora ariko ntiyakira neza ukuntu mwamana. Anakwambia kupenda mboga anapenda na maua yake. Yamaze kunkunda niyo mayo mategeko ngo singeneye ni ngombwa kwanza yemera ni muhamagaro wanje fise. Yemeye umuhamagaro wanje fise azonkunda uko nyene. Nabyo kuvuga ati ngo bisindabikeneye bindabikeneye gute ashobora guhindura ubuzima bw'iwanje. Hama yase kuvyakira. Wocho ukora iki? Yase kuvyakira. Wocho wahukana? Umugabo arahukana. Wocho gira. Oya. Turamubwira asenga Imana ibyo aza guhitamo nivyo nyene kuko avuga ati ngo kimana ifatanije na ushobora kugitandukanya. Nimba ari we ashobora kugira shiwayo kuvuga ati ndabihebye. Sawa. Guys, abantu mwenga bari seri uko. Oya, nuko bimeze kabisa ipoke tuvuga ibintu turimo yo umuntu ari muri Yesu nakinyagira. Kandi umuntu aratahura umuhamagaro wundi. Nayiko ndibaza muri abarundi kubera iki mwahisemo kwandika indirimbo y'igiswahili byagenze gute? Niho mwere yabarongoreye nkuko mwere yabarongora bayobora byagenze gute? Ego murakoze cyane.
hama kugira ngo duhitemwo gusora indirimbo y'igiswahili twashatse ko ubutumwa bwiza bushika no hanze y'igihugu cyacu, abakongomani, abari abatanzania, abatumva ikirundi, abakenya, abantu bose mu bihugu byose ishikeyo bashobore kumva ico twashatse kuvuga, bumva ubutumwa bwiza. Nico twabikoreye. Akoze cyane. Mbega ko numva indirimbo menga ni gishinga ntahe kandi ikongera ikavangwa menga nishimwe. Ego. Mushobora kutuganirira kubera iki mwahisemo kwandika ayo majambo, hari habaye iki? Ndayo mwakuye muri Bible cyangwa mwayirimbye ubuzima mwabayemo? Kugira ngo tukore indirimbo rimwe hari igihe umuntu aba afise ubuzima aba yaraciyemwo, akaba afise iyo yavuye, akaba afise n'ahantu ageze. Mu gihe uba ufise iyo wavuye, ufise n'aho ugeze, umva biba bikwiye kuhishimwa Imana, kuko Imana iba yagukuye kure cyane, iba yagukuye habi. Hari ahantu ugiye ukavuga ati Imana ndaguhaye icubahiro, ndaguhaye amashimwe, ibyo wakoze ni byiza, wankuye ahantu hakomeye, sinzibagira aho wankuye. Nishimwe muri kuraha Imana. Murakoze cyane. Mwanditse muri babiri, reka twumvise Dani nawe. Ego, urabona nka jewe kujya ruhande unaririmbye ati ngo wewe ni Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu tupendaye, hatuna lingine jina lina mamlaka. Nukuvuga ni ibintu nyene Imana yo barankoreye mu buzima bw'iwanyu, ndavuga ati uri Imana ya Israeli, uri Imana idukunda, bivanye n'ahantu Imana yankuye, ivyo Imana yakorewe mu buzima, yankoreye mu buzima bwanje. Ndavuga ati Imana kwe nta kintu ufise shobora kuvuga, nta majambo narifise, ni kubona message narifise muri jewe. Ndavuga ati reka ndayisohore kugira n'abandi bavyumve, bumve uburemere bw'Imana yacu. Ego. Okay, murakoze cyane. Ndisa ko nakwa dukwikana bari kubarumva impamvu inkomoko y'indirimbo, kuko ni byiza kwandika ikintu gifise intahe. Ego, nimba naho atari intahe cyangwa ubuzima bibe vyavuye muri Bible, kuririmba ubutumwa bwiza, amajambo y'Imana, amayerekwa y'aba Dawidi, y'aba Salomo, y'abande, biba ibintu byiza cyane. Ndashobora kubabaza mbega ko mukora nk'umugwi, ndabitaka ari band, ni band ahubwo vuba no kuraba mu yiti zina. Izina ni Aime na Dani Worship. Aime Dani Worship. Okay, barakoze cyane. Mufise irihe yerekwa bimeze gute? Yerekwa dufise ya yindi nyene iri muri Matayo 28:19 ngo ni tugende mu mahanga tubwire ibyari mu butumwa bwiza, ngo abizera ngo tubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Rero ni ubutumwa dutanga biciye muri melody. Ni ubutumwa dutanga biciye muri melody, kuko twege kuvuga ubutumwa muri biciye mu kuvuga ijambo bo turabikora, ariko ahanini twabonye uburyo bushobora kunyaruka cyane tubikishije muri melody. Muri melody mu ndirimbo. Ntabwo muri beza mu kuvuga. Oya, si ko tari beza, ariko muri melody birihuta cyane. Birihuta. No mu kabari bashaka gushindira mu ndi kwara biraharawe muri Miss Manumba n'indimbo za Israel mbonye mu bubari. Mu karaoke na hamwe butumwa butazoshika. Ariko ni wogenda muri karaoke uvuge ngo uvuge ijambo ngo bakumve, ariko ubashije muri melody ewana barakumviriza, baravyumva na melody n'amajambo barabakora ko buke petit à petit usanga ibintu byahindutse. Okay. None niziye ntambamye mukunze guhura nazo iyo muri ibi bikorwa, kuko biravugangwa yuko bitoroshe nk'abantu mugitangura umuziki biragoye cyane, mugabo sinze gemebwe musanga biborohera. Ushobora kutuganirira intambamye nizibura mu kintu cyo cyose, nizibura ko cyambere nuko intambamye ya mbere umuntu ashobora guhura nazo kenshi twebwe abaririmbyi. Iyo uri umuririmbyi udafite amafaranga birakugora kugira ngo utere imbere. Ego, iyo uri umuririmbyi udafite support birakugora kugira ngo ubandanye urugendo rwawe. Izo nizo ntambamye duhura nazo. N'izindi bora bavuga ati ngo Daniel Meso byakuimba tu arakantu nyene, kuko abana b'abantu ntitkubabuza kuvuga, kuko na Yesu baramuvuze. Turabitahura, kandi iyo kuravugwa bisobanurwa yuko ufise ufise ikintu kiri muri wewe
Ego. Mbega Dani ko uvuga yuko abantu bavuga kandi ataho babuza kuvuga mbega nk'umunsi vyashitse ivyo abantu biyumvira bikazoba impamo uzoba ukivuga iki bigacikavyo ibyo bavuga kuri wewe na Eme Eme ni banyishura mam reka dushire mu kwizera yuko ibyo bovuga ko bitoshika ni ukwizera kwanje nibyo shika gute kandi mbona uri inkumi n'ubu n'umusore how oya nibizashika reka nakubwira impamvu bitoshika bivana n'intumbero dufise inumbero yiwacu twebwe ni gutanga ubutumwa inumbero yiwacu ni kuzana benshi kuri Kristo Eme afise mu buzima busanzwe afise byiwiwe yumvi naje afise byiwanje kandi icyo kintu rero icyo abantu babona ko kidashoboka babona ko icyo kintu kitokunda bamenye ko kuri twe kirashobora gukunda uratahuye icyo abantu babona ko kitokunda nyene mu bisanzwe iyo ifoke ukuri ikintu abantu bavuga ati ikintu ko kidoshoboka kuvyukuri icyo kintu nikibaho ariko kuri mwebwe kuba mukavuga ati ikintu kuri twebwe kirabaho ego kirabaho bakoze cyane ndazi urabitahura nabitahuye igenda bitahura a 100% ahubwo a 50% kabisa mbega Dani igikorwa cyanyu mwasohoye utukufu by Eme and Dani worshiper mwifuza ko kigera hehe cyo shikira abande cyo kwakira abande twifuza ko cyo shikira abantu bose isi nzima ikamenya ayo message yacu mbega ho bari wa événement cyane concert biko mwautegurira nka Eme na Dani ego turizeye yuko Imana niyabikora mu mwaka tutangura kuko uyu mwaka uraheze umwaka dutangura muzokumva ibintu bishasha Eme nivyo ego nivyo muzumva ibintu bishasha nta nibindi bishaka tuzumva erega mwese murantera ubwoba je mbona mwese muhumuye nta nibindi mu byo muzumva turize hatabinda sivyo tu ico gikorwa c'Imana tuzoshira ku mugaragaro ibishasha apana ibishasha byo ko uriyumvira bishasha byo muri Kristo Yesu byo twiga nayo wanyiyumviri ibishasha urakoze cyane reka yonda bashimire cyane kubw'uno mwanya mwaduhaye mukatuyagisha kandi ndizeye ko nayo kwadukirana bishimye cyane abaryohewe bumvise n'igikorwa cyanyu reka yonda basabe akajambo ka nyuma ku bakunze ko badukurikirana mwongere munababwire ukuntu bashobora kuronka ukuntu baza barakurikirana ibikorwa byanyu ego akajambo ka nyuma nuko ukeneye kumva cyangwa kubona iyo ndirimbo yiwacu utukufu ayisanga muri channel yanje ya YouTube yitwa yandika Dani worshiper acabona utukufu indirimbo yacu cyayibona haje kuko turaba Dani worshiper turi babiri ari wo wundi wo mukanyosha na jewe Dani worshiper aribo cyabikavu ikibereka turi babiri n'uyu mukobwa wa Yesu ego murakoze cyane ama ushaka kudukurikirana nkuko mugezanje yabivuze baja muri konte yiwe bakandika Dani worshiper ego bacha bamubona kubera ko jewe YouTube yanje yagize ikibazo ego ari akantu kagoranye gatonya ni kuvuga ngo umuntu ashobora kundondera uyu mwanya ntantore akimvatse mbega ko Eme yamya bishikiriza biri gute rero mu gihe abambuze ni byiza kaca kurikirana kuri konte ya Dani ahita dutora murakoze cyane hama akajambo ka nyuma keza canke tubiri ku bakunzi ba Kejo Media yiko badukurikirana turabashimiye cyane babwira ubaraba turabashimiye cyane ngene badukurikiranye ngene batwumvirije turishimye cyane kandi turavuze ngo murakoze cyane akoze cyane abantu ntubura gushimira abantu ntubura gushimira kandi navuga ngo kumvira biruta gutanga ikimazi kuko genda umvira ikiri muri jewe mwe mu Imana ndamumvira cyane reka cyambere ko nashimire mwebwe Kejo Media na CEO wayo turamushimiye ndashimiye abantu kuri kuvyukuri bashigikira mu ngabire yanje biciye mu zara amasengesho ndashimiye reka shimire kwanza umutama wanje yitwa Evariste mwari mu kwishenge dusenga hamwe reka shimire n'undi muntu yitwa mazina wanje yitwa Dani ndashimiye kandi n'umukuru wanje nabo nyine aramanura kenshi ariwe Thierry
Thierry Lilperis ndamushimiye cyane na Audrey we sasa wewe ni bingine bitu nawe ndagushimiye cyane n'ukuri Imana iguhezagire murakoze cyane ariko ureke kuzurameba aje simebaza murakoze cyane reka rero nishimira abakunzi ba Kejo Media bamako mwadukurikirana mwadushigikira cyane mwadukurikirana vraiment mwakora ibintu byiza kugira ngo natwe dushikare kubazanira ibintu byiza reka ndabasabe utaragira subscribe babikore na commentaire yawe ni ingirakamaro kuri twebwe ushobora kutubwira ati raba mutuzanire naka cyangwa raba mu bigenze uku cyangwa mukatwereka aho twakore erreur kugira ngo ubutaha twikosore rero turabakunda cyane twari kumwe na Dani na Aime na Keza Fleur ya Audrey na behind the camera ari kumwe na wetu Yesu w'i Burundi rero turabakunda cyane mugira umugisha aho muri hose kubatamubona wetu arabereye afise Madrid kandi kubyukuri ahubwo narizwa ari Yesu muye nawe ariko gusa niko yirabura ariko nizogenda neza none muri Yesu asagute Yesu afise inzobe yarirabura benshi bafatira kujya filme ngo numwarabu ugiye no mukinyi wa filme ari mu bwoko bw'abarabu ariko ugiye no mukinyi wa filme ariko ari mu bwoko bw'abarabu sawa rero mugira umugisha turabakunda cyane naho gutaha ciao ciao